TV. Shalom shalom, abakunzi ba Silent Vibes murakomeye mumeze neza twebwe ni sawa vraiment turashima Imana n'umunsi mushasha Imana yaduhaye kugira ngo tunezererwemo tugiremo umugisha kandi by'ukuri turiteze ubuntu n'ukuboko kw'Imana mu buryo budasanzwe. Ikiganiro ni worship time nkuko vyama Olivier Rakoze nje ndakibashikiriza nkuko bisanzwe. Imisi yose kwa Mungu après midi ku mugoroba kandi twamatugira ibihe vyiza vy'ukuri. Rero ndasubiye kwa kazi mu kiganiro cacu cuno munsi turi kumwe n'umutumire tumanye iminsi muramuzi muramenyereye ariko abatari bake baranezerewe na message yiwe vy'ukuri kandi twarabemereye ko tuzokwama tumubaha ibihe bitari bike tuzokorana ibihe vyinshi. Reka namwe kazi abidondore aramutse mbere yaca nagira ko adusangiza icimana mushize ku mutima. Ego murakoze cyane kubashasha canke ku bantu bose amazina yanje ni Niyongabo Evrard. Ego hanyuma turanezerewe igihe cyose kuba hano kubera ko nta kindi kiba kituzanye, turakunda kuvuga ijambo ry'Imana, turakunda gusangira hamwe ijambo ry'Imana kuko twizera ko igihe cyose ijambo ni ijambo ry'Imana nyene kandi iryo jambo rirahindura. Rero kuba hamwe twese uku ndaharyoherwa cyane kandi ahantu nkunda cyane n'abantu baho bose ndabakunda vraiment n'abantu beza cyane. Rero Imana ibahezagire cyane. Ego Merci beaucoup. So welcome les amis. Mumva Evrard niwe tugiye tumarane uno mwanya. Tumaze iminsi by'ukuri dufise amasession meza canke dupasa amadimanche meza. Twumva icimana dukeneye ko muri kino gihe. Murabizi ibihe turimo nibihe abantu bafite ama preoccupation menshi imiryango by'ubuzima byo kwirukanga kandi si ibi by'ukuri ni vyiza. Mugabo ni vyiza ko ibihe vy'impemburo biza biraza bikadukebura bikatwibutsa ko uko biri kose twiruka n'amafaranga tumenya ko dukeneye Imana, twiruka no kurongora tumenya ko dukeneye Imana, twiruka no gutunga abana tumenya ko dukeneye Imana cyane. Majambo make, Dieu doit être le centre, sivyo? Yesu agomba kutubera intumbero y'ubuzima, agomba kutubera le centre y'ubuzima bwacu, agomba kutubera ico duhahamiye kurusha ibindi, sivyo? Yesu agomba kutubera ico turondera, ico twokwifuza kurusha ibindi bintu byose. Niyo mpamvu rero bino bihe tubibateguriye kandi tukanabasaba ko ikiganiro nk'iki wakironse gishikirize n'abandi by'ukuri bumva ingene Yesu agira neza. So welcome Evrard, karibu kwenye bawe. Merci beaucoup. Kikazi cyane ndasuye kubashimira ni ivy'igikundiro kandi ivy'igiciro cyane kuba hamwe twese tutagomba dusangira amajambo gusa ariko tugomba dusangira ijambo. Iryo jambo ryaremye ijuru n'isi, ryaremye ikintu cyose. Rero Imana ibishimirwe cyane gose. Rero tutatebeje ndifuza mwanya muto cyane ko ari ikintu kanaka tuzo kwakira biciye mu ijambo ry'Imana. Rino ijambo ry'Imana rivuga ngo irungika ijambo kuri Yakobo rikamurikira Abisirayeli bose. Rero nizera ko nimba rino jambo rigomba ritangwa si ugutangwa gusa ariko hari ubuzima bwacu bugomba bumurikirwa, hari ikintu kanaka igomba kimurikirwa. Sinzi icyo ugomba umurikirwe mu buzima, nimba ari mu muryango wawe, nimba ari mu kazi kawe, nimba ari mu mashuri yawe, nimba ari hose, ariko wumve ko rino jambo hari ikintu rigomba rimurike mu buzima bwawe. Sinzi icyo ari kuragenderamo mino misi ariko hari ikintu igomba imurike. Rero ndavuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Mani majambo ngo wumvise ngo ni ijambo rimurikira ibirenge vyanje, ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Hari ukuntu umuntu atazozimira kubera rino jambo. Bano Imana twumvise itara twumva ikintu kimurika, ni ikintu kije kumurika ikintu utari kurabona, ni ikintu kije kugaragaza ivyo utari kurabona. Suko ivyo bintu bitari bihari, suko dufate nk'ahantu turi amatara ariko araka, sivyo? Ahantu umuntu yinjiye hatabona yo kwibaza ko atakintu na kimwe gihari, mugabo kubera ko itara ryatse yoca abona ko ivyo bintu bihari. Hari ibintu rero mu buzima rimwe na rimwe usanga ko hari kuntu ukeneye kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, hari itara rikeneye kukwakira. Ijambo rivuga ngo abari bicaye mu mwiza yarabamurikiye, barahumuka, barahumuka amaso, batangura kubona. Rero nizera ko rino jambo hari ico rigomba tumurikira mu buzima bwacu. Ndi umunsi ndizera ko ari ikintu mwemwe yarashize ku mutima wanje tugomba tuganire. Ni jambo nosoma riri mu Bifilipi, Bifilipi igice cya kabiri kuva ku murongo wa Bifilipi igice cya kabiri kuva ku murongo 5. Ndasoma imirongo mikeya avuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu,
6 avuga ngo uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyumviye kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. 7 avuga ngo ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu. 8 avuga ngo kandi abonetse afise ishusho nk'iyo umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba. 9 ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rirengeye yandi mazina yose. 10 yo kansubira mu murongo w'icenda avuga ngo nico catumye ngo Imana ngimushira hejuru bikamuha rya zina rirengeye amazina yose. Ku murongo w'icyo ngo kandi ku murongo w'icyo ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru, ari ibyo mu isi n'ari by'ikuzimu. Ku murongo wa 11 kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho kandi biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndizera ko tutaza gusigura ibindi ariko nta kibazo, reka mbanze sigure cyane. No munsi ndagomba kuvuga kubwira izina ijambo ry'Imana rivuga ngo ni izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ngo nta rindi zina twahawe abantu bakwiye gukirizwamo atari izina rya Yesu Kristo. Ndagomba kutuza kumurikirwa cyane. Hari urugezo twari tumuzi wo Yesu, hari urugezo wari umuzi wo Yesu, mugabo ndakeneye ko hari urundi rugezo tuza gudugamo kubijanye no kumenya uwo Yesu. Ijambo ry'Imana Paulo avuga ngo kubwo kumenya ikibirengeye ibyahora bimbera inyungu byacitse ubuhobwe kubwo kumenya ikibirengeye ari we Yesu Kristo. Hari ukuntu ugendera mumenya ku buryo ugendera muri kigwa no buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo naho yari Imana ntiyumviye kuringanira n'Imana kari ikintu cyo kumirako. Ndiko ndagomba kuza ahantu aho dutahura neza rimwe na rimwe nivyo twaramwizeye Yesu, twaramwakiriye Yesu, mugabo hari ubuzima dukeneye kumurikirwamo. Hari ukuntu rimwe na rimwe iri zina turifata nkaho menga ni izina gusa, ariko ni izina ijambo ry'Imana ryavuze ngo nico catumye ngo Imana ngo amaze gupfa no gushika ku rupfu rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nico catumye ngo Imana ngo imushira hejuru bikamuha rya zina riruta yandi mazina yose. Hepfo ryacu rivuga ngo rero ngo muri iryo zina ngo amavi yose azofukama, yaba ibyo mu isi, yaba ibyo mu ijuru, yaba n'ibyo mu kuzimu, ngo iryo zina ngo amavi yose azofukama. Igituma twumva ko rino zina si izina gusa, ariko ni izina. Hari izina twese turazi, hari amazina dufise, turafise amazina. Uyu mukozi w'Imana yitwa Olivier, nanje nitwa Evrare, hari undi turi kumwe. Amazina aratandukanye, twese turafise amazina. Kamera ni izina, inzu ni izina, parcelle ni izina, imodoka ni izina, ni n'amazina byose bifise izina. Mugabo muri ayo mazina yose ijambo ry'Imana yavuze ngo hariho izina riruta yandi mazina yose. Iryo zina rero bavuze ninde? Ni Yesu Kristo. Bano Imana sinzi ko murabona hari abantu iyo bagomba bagira accident canke bagomba haba ikintu uzumva ati izina rya Yesu Kristo. Muri uko kwatura Yesu Kristo ijambo ry'Imana rivuga ngo amajambo nababwiye ngo ni mpemu kandi n'ubugingo. Si kibazo c'amajambo tuvuga, ahubwo igiherekeza aya majambo tuvuga. Rino zina rya Yesu rifise ububasha. Iri zina rya Yesu rikiza ingwara. Hari amazina ahari umuntu bashobora kumutorera ingwara bakaca bavuga ngo ni afise ingwara ni izina. Mugabo wibuke ko muri ibyo byose bije uko kose bimeze, muri ibyo byose uko bimeze hari izina wahawe riruta ya mazina bamaze kukubwira. Umuganga nivyo yatoye iyo ngwara, mugabo wibuke ko hari indi zina wahawe. Indimi zose zizokwatura ko ari umwami, amavi yose azofukama avuge ko Yesu Kristo ari umwami. Ndiko ndavuga kino kintu nibutse inkuru iraho y'umuntu ngumukobwa bagomba bafate ku nguvu yaraciye ahantu hatameze neza. Hanyuma uwo muntu yaraheruka gukizwa, yaraheruka kwakira umwami Yesu. Mu nyuma rero iyo nkuru nayumvise uko, hanyuma bagomba bamufate ku nguvu, aravuga ati nukuri jewe nukuri sindabihakana n'amahoro menshi, ni mu makanya gato mbere yuko haba bino bintu, mu makanya gato senga Imana ndabizi ko nta kibazo, ndafise umukunzi wanje, hari uwo ngomba mbanze mbwire, uwo mukunzi ngomba mbwire, reka tubanze tuganire ca dukora ibyo dukora. Hanyuma arabwira aratangura arasenga, aravuga ati mukunzi wanje Yesu, narakumenye, wacikiye ubuzima bwanje, ni wowe wafashe umutima wanje, ni wowe ubuhungiro bwanje, ni wowe Yesu hano hantu ndi, ni wowe unyemerera
gukora bine bintu canke ntikoreye iki. Rero mukunzi ukamurusha nukuri bice bikoreka akiri karaganira n'uwo mukunzi we Yesu amuhamagara Yesu ba bantu ngo sinzi nk'ibintu bumvise imituragaro yayindi bovuga ati si imituragaro wabo gusa ngirije guhiga twebwe ngo bariruka kubera iki na hantu tubona ko iri zina rya Yesu haranibo ngo mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka muririmbe ya ndirimbo mutabaza Yesu bantu b'Imana. Rino zina si zina gusa kubera iki ahantu hose twoguma twumva tuvuga Yesu twovuga Yesu nuko iki twoguma twumva tuvuga Yesu gusa ariko uyu Yesu hari abantu barundi inkuru nibutse uwo muntu hari ibintu byakunda kumudiga mu ijoro kumudiga mu ijoro rero bakamusengera hanyuma umunsi wo bwate iyo vyagaruka uzovuga Yesu apana izina rya pastor apana izina rya bishop apana uzovuga Yesu avuze Yesu bikacaye murekura ndakunda Yesu ndagomba gukundisha Yesu ndagomba kukuzana ahantu ubona ko niyo umuntu aje kugusengera niyo umuntu aje kukubwira ikindi kintu cyose kitarimo Yesu kuramo bano Imana ibi biri itarimo Yesu ni nta kintu kirimo ijambo ry'Imana itarimo Yesu nta kintu kimwe kirimo. Kandi indi nkuru ibintu byari byambaye ko nagiye bampamagaye ryari gusengera umuntu yari umuntu afashwe n'amadayimoni yari umwana muto afise nka 15 14 ndibaza ibintu nk'ivyo 14 15 hanyuma barampamagara uwo mwana yari umumizirima yari umukobwa hanyuma umukobwa nyene bo umva byakunda kumufata misi yose saa 4 z'agatondo ku ishuri agafatwa akominduri y'ikumbagaza agafatwa n'abantu batandatu. Rero barampamagara uwo mwanya bikumufata nari muhira barampamagara bambwiye ati turagusavye uze umusengere umuntu hari umuntu arwaye uko ndavuga nti ndaje bwumva kubera umwana mutoya hari ibintu ndashobora gukora kubera nyene bisaba ubwenge kubera ko hari igihe bavuga ati hari ibintu ugomba umushiremo banza kuvugana n'abavyeyi biwe banza kugira iki shitse rumva nashitse wa mwana vyamurekuye kandi urumva abafise ubwenge vyamurekuye hanyuma barambaza bimeze gute ndababwira nti bo twumva dusenga Imana mugabo urumva abavyeyi biwe bemeye baravugisha abavyeyi biwe mugabo umwana acavuga ati kurumva bose abavyeyi biwe n'abamizirima avuga ati yaje ntusengera mu izina rya Yesu kandi uvuga ko Yesu ari Imana irabwira ati oya nta kibazo. Rero umwana aravuga ngo yaje no kwishuri baje ntashobora kunsengera mu izina rya Yesu urumva ari amaze kumujana iyo mifashe imisi yose baca mujana ngo bakamusomera ikorowani hanyuma rero bo urumva nyine byaragira ariko umva byaca biguma bigaruka ndabwira n'ukuri none ko wagiye kwa shehe wagiye kwa ntuzi akagusomera ikorowani cyane nanje ko waji wanje ntucunyanya gukoresha Yesu nanje waragiye hajya ntiwamubujije guhamagara Imana yiwe nanje ndeka nanje mpamagara Yesu wanje kuko uno muntu umbujije gusenga mu izina rya Yesu ndabiheba. Rumva umwana aranka n'abavyeyi biwe inabikira y'abavyeyi n'umunkre wiwe ntiyari hafi abatelefona ababwira mama we cyambwira umwana wabaza ndakubaza aho banga ko bagusengera uhatswe umaze kumva yiga muri etage yamagomba kwikorana misi yose byamufata yiruka batamufashe ntibamenye yagarukira hanyuma rero bariko bakiri ko barumvikana mu baramubwira ati nega mwana ko wanse ko bagusengera reka kunshavuza reka gira iki ntacyo bitwaye ntagubwiye ngo uhindure idini ikintu ubwiye ati jeza gusenga mu izina rya Yesu kandi urumva byarumvikana ni umuntu niyo cyambuza ibyo nizeye. Hanyuma uwo mwana mama baramubwira ati nenda kubaza ni nka kujya umuntu nakunze karori yatanze yambwira ati ni nka kujya umuntu ashobora kuva muri leta bakamugira transfer muri privé ni bisanzwe ni nkuko mbe yo bakubwira kuja hehe na hehe ntibari kugenda kugira ubuzima bwawe butabako katakubwiye ngo nibi ugira ibi nugusengerwa gusa kurumva ko je ari igituma ndiko nagomba kuvuga Yesu aho je muri bamwe muzosenda abadayimoni mu izina ryanje none je unyankiye kuvuga Yesu nza gukoresha ko ntaza gukoresha izina ryanje ko ntaza kugirira ibiki nza gukoresha izina rya Yesu Kristo. Rero baragira naciye ngenda hari mu gitondo ndagenda mu bikorwa bya wanje ndavuga nti mwe niyo mfata inkingo
aho kabisa jewe canza rero barumvikana na mama wiwe n'umuryango nyuma bashobora bampamagara ku mugoroba ndagenda ndamusengera uwo mwana umva we urumva ko umva yewe yarigwariye byabaye arakumbagara ari kumbagaza umva Diamond agira iki arumva muhari we impemu y'urupfu kirahigwa ubuzima bwiwe kandi mama yarabibona mama we abonye ibintu bivugiye umwana wiwe n'iki acariruka ko ubwoba ariko Mutima ndiko ndavuga ikintu nuko badukuyemo Yesu ntaco turi badukuyemo umwami turi nk'abandi Yesu avuga ngo Paulo no avuga ijambo akababwira ngo mwumvire Kristo mu mitima yanyu ngo umwami mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko yo kwizera kwanyu nukuri uwo mwanya yambuza navuga ati ega pasiteri ntaba pasiteri sico titre ya pasiteri si kugira umuntu akomeye si guha ubushobozi si guha kuvuga ubutumwa iri zina rya Yesu niryo ryaduhaye byose niryo riduha gusengera abagwayi niryo riduha gusengera niryo ryampaye ububasha hari indirimbo muri kantike tuze ngo abadafise Yesu arico batanze ntibamenye urukundo rimwe na rimwe hari ibintu biragoye kubimenya iyo utabirimo sinocira urubanza umuntu n'umwe ntaho no bibwira mugabo utabirimo ntavyo womenya vre kuba ashana utanga karera kahe sinugena nutanga ariko utamufise sinogucira urubanza ariko Yesu araryosha Yesu aratabara Yesu araha ubuzima bwacu je bivuga ngo ibyo byizigiro tubifise ngira ngo niryo byizigiro ngo Kristo muri mwebwe ngo niryo banga ryari ryarahishijwe kera bari kurivugwa muri kino gihe ngo ni Kristo muri mwebwe ibyizigiro by'ubwiza uwi Kristo Yesu ni ibyizigiro by'ubwiza nico kintu duhagaze ngo nico catumye ngo Imana imuhagaze nari rutandi mazina yose ngo indimi zose zokwato amavi yose azofukama nta kintu kimwe kitofukama ni hehe ugeze ni hehe uri kuraca nagomba gusubira kugira ngo tumurikirwe n'ino jambo risubire tumurikire mu bijanye n'umuco mu kumenya Yesu wari we hari abantu usanga bagendererwa n'ibintu kanaka mwijoro ariko niko ndakubwira ntari ikindi kinda kuzaniye vuga Yesu Yesu yahawe ubasha ububasha bwose n'umwami w'abami n'umwizigirwa arashoboye kandi azokwigera ananiko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yararejo na n'uyu munsi ni kwari kandi niko azohora ijambo ry'Imana rikavuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntaho ushika kwa data tamujanye rero Imana ibahezegire ni ijambo nateguye ni impemu yari yampaye kugira ngo dusangire kugira ngo dupartage kugira ngo tuvugane kino kintu subire ndakwibutsa nimba ikintu cyose ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo mukora byose mubikore mu izina rya Yesu kandi urisome cyameza muri Colossiens 3:17 Abikolosayi igice cya 3 ku murongo wa 17 avuga ngo kandi ivyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana data wa twese kubwo ivyo mukora byose uri kurafungura fungura uri kurabikora mu izina uri kuratwara imodoka uri ku kazi uri ku ishuri bikore mu izina rya Yesu Kristo sinibaza ko ari ikintu kizogusanga aho kizokwama kineje kuko hari ibintu uri kurakora mu izina urabe ndo jambo cyandagaherezako urabe hari izina tugwanira Dawidi na Goliyati ikintu kimwe cyarabaye ndibaza iyi nkuru muraziza jambo ry'Imana rivuga ko hageze y'Abisirayeli abingabo z'Abisirayeli zitinya kubera hari umuntu yitwa Goliyati misi yose ngo ahagurutse Abisirayeli baca binyegeza mu makanevu mu myobo bakiruka rero Dawidi umunsi maja ku ntambara arabaza bimeze gute aramenya makuru amenya ngene bimeze amenya sawa acagenda ku mwami arasaba uruhusha avuga ati jewe mwami jewe bizogenda kunukunuku ariko aramenya ivyo Imana by'umwami yabasezeraniye umuntu azokwica uyu mugoriyati hanyuma ijambo ry'Imana aho ngomba gushika ni hehe hageze aho bagwana Goliyati azavuga ngo guje kungwanya ufise inkoni nutunuze je mbayimbwa rumva uyu muntu aje mu nkomezi ziwe ariko urabika ikintu kimwe Dawidi avuga ngo nje kukugwanya mu izina haleluya nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nje kukugwanya nibihe bintu ugomba kugwana navyo
ariko haguruka mu izina ry'uwo mwami, haguruka mu izina ati nje kuvugwanya wa ngwaro ndakugwanije mu izina, wa kibazo ndakugwanije mu izina, wa kintu cyose ndakugwanije mu izina, rero ndakugwanije mu izina ry'uhoraho nyine ngabo wacokoje. Hari uburimbi shetani yagushingiye, hari ibyo ubona benga bintu bigenda neza, hari abantu je two turaganira ukabona hari ibintu bagiriyemo byo bapfumo barutse, ndambwira mon frère nta kintu na kimwe nta nyungu wowe wabyisanzemo kubera abavyeyi, ariko icyo tugomba duhamagare ni izina. Shetani n'ivyaragize bariko hari imigambi y'Imana yari yateguye ku buzima bwawe, haguruka muri iryo zina, iryo zina rirashobora, iryo zina riri n'ububasha. Ndaguteye intege kugira ngo dusubire tumurikirwe tubone iyo Mana ibana natwe, iryo zina ribana natwe, turubone mu mantuze gusa nkaho menga ariko nimba ugiye gusaba akazi haguruka mu izina, nimba ugiye kugira ibi haguruka muri iryo zina, uryizere naryo ntirizokumara amazi, naryo ntizogutetereza. Mwarahezagiwe, Imana ibahezagire cyane gose. Oh, merci beaucoup. Kazi Imana frère, turagushimiye cyane gose. Tanashimiye n'abariko baradukurikirana. Urakoze kuri amajambo tubwiye, amajambo by'ukuri akomeye tubwira ku izina rya Yesu. Nuziko bavuze byinshi nosubiramo. Uwo niwe yaje hanyuma arapfa kugira ngo wewe na jewe ubuzima bwacu bukire. Hariho umutamu umwe yigeze kubwira les pharisiens bariko barakita ibintu bya Yesu bamugwanya bagira iki babirukako, hanyuma babwira ati ndabwira ikintu kimwe, ati hari abitwa banaka baraje, ataba inyuma y'akanya gatoyi bagiye nk'ifu y'imijiro, ati hari abitwa ba Yuda, hari abitwa bande, atabo ni bamaze kabiri, ati rero abo bantu nubwo muri ko murabirukako, aba n'uwo muri ko murabirukako, uwo Yesu n'uwo muri ko muramwirukako, ibintu vyiwe nibitaba ari ibintu bivuye ku Mana ntibizomara kabiri, ati mubonye mbari ibintu bivuye ku Mana ni mubigwanye cyangwa mureke ibintu by'umuntu bizoshika kure. Nuwo Yesu yareka atubwira, umukozi w'Imana yareka atubwira, uwo yaraje avuka mu buryo bw'igitangaza nkuko mubizi, inkuru yiwe iramamara ku isi, ubuzima bw'abantu burahinduka ku bw'iryo zina. Twabonye urungano rwacu na twebwe turiko tuvuga ibi, ubuzima bwacu bwa kahise ngira umunsi wose tuzofata akanya dushinga intahe. Nuko n'igitangaza uriko dukurikirana, ushobora kuba uri umwe muri batwebwe mu bihe biheze ubuzima bwawe bwigeze kuba bufashwe mu kiganza n'umwansi na Satani agucura bufuni na buhoro. Bamwe bamwe tugeze igihe abavyeyi batubwira ati ntaco muzovamwo, bibaza umuntu akuvyaye akubwira ati ntaco uzovamwo, ntaco uzovamwo. Bamwe bamwe tumaze kugarukira hafi yo kuja mu mpimba gufungwa kubera amagafi, bamwe aho twize twari abantu b'abadegate tukiri bato mu adolescent mu 2008 mugasanga umugafi. Yesu ariko atubwira yaraje ubuzima bwacu arabuhindura, arabufata dukura ahantu mu cobo, ubuzima bwacu buhi turasaswa sana, niko no bita turasaswa sana, arahindura by'ukuri, aho usanga ubu turi abantu imiryango yishimiye, turi abantu bikimaze mu miryango. Mugabo kera tutarahura n'umwami w'abami siko vyahoze. Rero iryo zina kuravuga ni izina rikomeye. Yesu yaraje arapfa ku bwawe uri kwadukurikirana, arapfa ku bwanje. Hajambo muri Bibiliya niyo twari muri 2 Corinthiens 5:15 havuga ngo kandi cyatumye pfira bose kwari kugira ngo abariho babe batacinezereza, ariko babe banezereza uwabapfiriye akabazukira. 5:15 2 Corinthiens 5:15 kugira ngo abariho babe batacinezereza, ariko babe banezereza uwabapfiriye akabazukira. Rero wabivuze ukaba uri mu kibazo, ushobora kuba kwirana kino kiganiro vy'ukuri uri mu bihe bibabaje twakunda kubivuga, so turafunzwe, so turi mu bitaro maze imyaka 3 canke 4, so turi imfuvyi nta bavyeyi ufise canke n'abakureze bagufashe nabi, so ubuzima burakwankiye warabuze akazi uri umushomeri, bwira iryo zina icaravuga uti Yesu kujya watabaye nakana tabaza iryo zina, peu importe la situation urimo. Ushobora kuba no mu bihe vy'ivyaha wanagomba boshwe n'ivyaha, usambanya kaboregwe, ushobora kuba uri umurozi ukadukirana n'umurozi wica abantu, ushobora kuba uri kwadukirana udodobereza abantu, beshera abantu bagwamamisha yo kugira nabo abandi. Nabona kubwira ngo iryo zina ryahindura ubuzima. Twabonye abantu b'abasambanyi kubw'iryo zina bahindura ubuzima. Twabonye abantu b'imborego, abantu bari barahevye, bati umuntu vrema ubuzima bwiyo bwabaye nabi, mugabo mu bwo kufukama gaca bugufu umuntu akizera Kristo, umuntu akizera Yesu. No munsi n'abakozi b'Imana, no munsi urabazi nawe hari abuzi mu kibano. Iryo zina rero si rirengeye izina. Haleluya. Rirengeye izina kandi bivuga umukozi wa Evrate, hariho ba Evra, hariho ba Olivier, hariho abitwa ba Nuru, hariho abitwa bande,
hari n'amazina asanzwe izina Olivier niryo gukiza izina Evra niryo gukiza mugiryo zina rya Yesu my dear si ibintu twasomye mu gitabo oya ni ibintu byaduhinduriye ubuzima iryo zina ryaraduhinduye turaba abantu haleluya kandi iyo riba ridafite ubushobozi no musinzi baturi ngahantu uwo Yesu ariko aravuga inkuru ziwe zanditse muri kino gitabo birengeye kuba igitabo ibintu byanditse byahinduye des millions de personnes sivyo igitabo ni igitabo ca mbere ku isi gisomwa mugabo kirarengeye ama histoire dusoma mu bitabo ibintu biri hano n'ubuzima bwahinduye abantu n'inkuru zivuga ivy'uwo Yesu muri Ancien Testament izimubura muri Nouveau Testament izivuga kuza kwiwe n'ibikorwa yakoze n'abamwizeye ivyo bakoze kandi ibi bintu birarengeye inyandiko ni ibintu biza bigahindura ubuzima bw'abantu so sinagaruka kwigisha ariko ndagushimiye cyane gose by'ukuri boro kwadukurikirana twizera tudakekeranya ko amajambo nk'aya yagufashije kandi ko inyuma yo gufashwa n'amajambo nk'aya uyasangiza abandi kugira ngo kujya natangwe ndabivuga benda atahindusamazwe n'ubuzima turimo no kuri ndusamazwe n'ubuzima ushobora kuba umunyeshuri ko apambana n'amashuri nivyo ni wige mugabo none grige pas ibintu vy'Imana no kuri none grige pas izi nkuru z'ivya Yesu oyaye ushobora kuba umujene mu adolescent umvume ngo ukubiraho wirira ikirori gusa wigira mu boîte de nuit winezererwa weekend itanguye ubugiye nk'ubu dimanche kiganiro kumbusha no gukurikirana après midi utakunze no kuja gusenga bivuke yakwisha warayivunaguritse warayemerewe nabi idea hindukira Yesu arahindura ubuzima dernier moment ko zabwira ijambo nta ruhebwa nubwo wumerewe nabi nubwo wumengura rushe nta ruhebwa ariho so hindukirira iryo zina rya Yesu so nuko Imana yahezagire Evra ndakushimiye sinzi ko ari akajambo kanyuma office ce turangiza ariko turabashimiye wese mwadukurikiranye amahoro menshi turabashimiye mwese mwako muradukurikirana nuko nizera ko nta majambo yacu mwigeze twumva tuvuga rero ico tubabwira jambo nyuma rivuga ngo nico twikorakoreye ko nico twiboneye n'amaso yacu nico twiyumviye si migani baduciriye ariko ni ibintu byahinduye ubuzima bwacu rero Imana ibahezagire kandi namwe bizobacikira ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo amen amen bye bye Imana ibahezagire amen Siren Vibes TV.